sinzi ko namwe mubibona ko umuririmbyi MELLANIN boy ariko agenda asubira inyuma, umuririmbyi twahora dukunda ariko agenda amera nk'uri karazima. Sinzi ko twoba tubibona hakumwe. Jewe namaze kubibona ko umuririmbyi yasubiye inyuma. Ati mw'iki kiganiro rero ije tuvuge kuki. Mw'iki kiganiro inje turabe ese koko umuririmbyi MELLANIN boy yoba ariko arasubira inyuma. Nimba ariko arasubira inyuma nibiki ibintu bibitera. Turaza kurabira hamwe ibintu bijoba bigira nko kuri 10 bituma umuririmbyi asubira inyuma, hama tuce turaba n'ukuntu yo kwigenza kugira ngo asubire kuri hit. Bana nanje muri iki kiganiro uraza kuhumvira ibintu byinshi utari bwumve. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze ku YouTube channel yanje. Nimba uri mushasha kanda subscribe kugira uzobana nanje unanshigikire unyereke ko turi kumwe. Ukaba usanzwe warayikanze naho uri umuntu wanje, shirako like, ushireko na commentaire, bikunze ukore naga partage. Tutiriwe turateba rero, jewe igituma ndiko mvuga ko umuririmbyi MELLANIN boy ameze nk'umuntu ariko arasubira inyuma no kuvuga yuko MELLANIN boy indirimbo zine aheruka gusohora, no kuvuga indirimbo zine za nyuma aheruka gusohora harimo indirimbo Lampadina, indirimbo yitwa Uno, indirimbo yitwa Cyane, indirimbo yitwa Nemeye. Izo zose uko ari zine nta ndirimbo n'imwe irigera ikwiza 1 million views. Urumva umuririmbyi nka MELLANIN boy abantu bakunda, abantu bari bakunze indirimbo ziwe zahora zikwiza umuriyoni mu gihe gito cyane, ariko izo ndirimbo uko ari zire nkaje kubabwira zimaze igihe kinini ata 1 million views zirakwiza ku rubuga rwa YouTube. Ati bimeze gute rero? Indirimbo Lampadina ifise amazuzi 414. Urumva nta n'igice cy'umuriyoni irakwiza. Hakaba indirimbo yitwa Uno, indirimbo iramaze igihe kitari gito, ikaba ifise amazuzi 639. Hari indi ndirimbo yitwa Cyane, iyo ndirimbo ikaba ifise amazuzi 946. Iyindi ndirimbo yitwa Nemeye ikaba ifise amazuzi 393. Urumva indirimbo zine zose muri izo zine hakaburamo n'imwe ikwiza 1 million kandi zikwirikiranya. Urumva umuririmbyi ariko arasubira inyuma. Impamvu uvuga ko ariko arasubira inyuma, turaje MELLANIN boy wo mu misi heze yakora indirimbo zikaba hit, zigakwiza amamiliyoni menshi y'amaviews mu kanya gato. Ndavuga nk'indirimbo yitwa Elena yakwije ubu tuvugana ifise 2,200,000. Hakaba indirimbo yitwa No Force in Love ubu tuvugana ikaba ifise 3,400,000. Urumva indirimbo yitwa Isezerano ubu tuvugana ikaba ifise amaviews angana n'3,800,000. Urumva ni indirimbo zagiye zikundwa cyane mu misi heze, yarose views nyinshi, ariko ubu umuririmbyi wacu yasubiye inyuma. Sinzi ko namwe twaba tubibona kumwe. Ese nawe ubona MELLANIN boy ariko arasubira inyuma? Genda muri commentaire ugire ico uvuze. Tubandanye ikiganiro cyacu. No kuvuga kugira ngo umuntu arinde asubira inyuma kandi twahora tumukunda, haba hari impamvu. Tugiye kurabira hamwe impamvu zigera kuri 10 ushobora kuba zaratumye MELLANIN boy asubira inyuma kandi yamuririmbyi dukunda. Si MELLANIN boy gusa, hari n'abandi baririmbyi bagiye basubira inyuma, ariko no musi niwe natanze kakarorero kugira nimba hari umuririmbyi wo mu underground aza kuba ariko araba kino kiganiro ivyo bintu abibone, hama nawe aze avyirinde. Kuvuga ikintu ca mbere gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma ni kutajana n'ibihe. Urumva umuririmbyi akaguma muri vya bindi nyene, kuvuga ntarabe generation ihari ngo abone ibintu ikunda, we akaguma yiririmbira vya bintu vyo muri generation ziheze, navyo generation ihari ugasanga ntavyo ikunda. Ikintu ca mbere umuririmbyi asabwa ni kuba update, akajana n'igihe, akaraba ibintu abantu bahari ubwo bakunda, akaba ari ivyo abaha. Icya kabiri ni kubura management, cyangwa wifise ko office management ikora nabi. Ni kuvuga abarundi benshi baritiranya management no kuba umuntu wa boss wawe. Management ni wa muntu azi strategy zo muziki, wa muntu azokwereka ati kora ibi bizotuma ugera kure, bizotuma ibintu uri kurakora bikundwa. Ariko mu Burundi haraza umuntu
akaguha amafaranga ati genda shooting akakubwira ati ikintu nzoshaka mu muziki uzombwire nzogufasha ndose ndaguha amahera aguha amahera byonyine ugasanga ibintu by'umuziki ntazi niyo bitaye umutwe uwo rero akacitwa ngo ni manager wawe ukacamva ngo urafise management office umubosi aguha amahera mugabo atakintu na kimwe cy'umuziki ata ide nimwe ata strategy nimwe ashobora kugufasha ico naco ni ikintu cya kabiri gishobora kugusubiza inyuma ikintu cya gatatu gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma ni kutitaho feedback sinzi ko mutaho cyari cyo no kuvuga feedback ni bijya bintu biba byavuye mu ndirimbo wakoze niba wakoze indirimbo abantu bakubwira bro wokosora ha urakwiye kuraba icyo uhindura hano na hano wowe ukavyirengagiza ukagumana icyo ufise mu mutwe wawe ego singomba ukorere ku byo wumvise ku bandi ariko kompara wumva ati ibi bintu bariko barambwira nivyo cyo bita feedback ukazitaho ukumviriza ati bimeze uku hama ugacuja ahantu kubera umuririmbyi buri umuntu aciye ubwenge ukumviriza ati se bya bintu bambwiye nivyo ubonye ari byo ukabihindura ubonye atari byo naho ukaraba ibirivyo rikaba ari byo ukora ariko witayeho ukumva ati indirimbo bayakiriye uku abantu tubandanye n'ikintu ucakane gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma umuririmbyi arashobora gusubira inyuma kubera ko atazi gukoresha social media atazi gukoresha imbuga nkoranyambaga no kuvuga ngo indirimbo nuzoyamamaza ku radio yonyene ngigere kure utazi kuyamamaza kuri réseaux sociaux no kuvuga bigusaba uzobuzi gukoresha Facebook uzi gushusha abantu kuri FB uzi gushusha abantu kuri Instagram za TikTok no kuvuga ubuzi gukoresha social media kuko utazi gukoresha social media ivyo bizotuma usubira inyuma tubandanye n'ikintu cya gatanu gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma ikintu cya gatanu ni kuba umuririmbyi adafata umwanya ngo yigire kuri bagenzi we bateye imbere no kuvuga abajya baririmbyi bateye imbere barafite strategy bakoresheje no kuvuga wowe bisaba uzuba mufatira ko umwigire ko hama ari bikunda iyo strategy yakoresheje uyibe nawe uyikoreshe kugira urabe ko vyokunda ico kintu cya gatanu cyo kutigira kuri strategy no kuvuga kutaraba ku bandi baririmbyi bateye imbere naco kirashobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma cyakabi ikintu tugeze ku cya gatandatu okay ikintu cya gatandatu gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma muri kariyeri yiwe y'umuziki ni gukora indirimbo zitandukanye no kuvuga nimba abantu bakumenyereye ukora R&B mu nyuma barazikunze ugacuhindura ugacuja gukora hip hop ugasanga abantu ntibabikunze ico naco nyene kirashobora gutuma usubira inyuma uretse ko iki kintu gishobora MELLANIN BOY kuba kitamufata kubera ko wewe ntago yigeze ahindura umudiho tubandanye n'ikintu cy'indwi gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma no kuvuga umuririmbyi kutagira vision kuvuga ukabutavuga ati ndivuza ko umwaka uza nzoba ngeza ukabona uririmba abantu babikunda batabikunda ati okay udafise vision yawe wifuza kugera ico kintu cyonyine kirashobora kugusubiza inyuma kuko iyo ufise vision urakora cyane ugakoresha strategy zose zishoboka kugira iyo vision yawe uyishikeko icya kabiri bambe tugeze ku 8 ikintu cy'umunani gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma ni kutagira discipline mu muri entertainment no kuvuga kudakorana neza n'abantu bari muri entertainment no kuvuga ugasanga aba promoter ni muhuza urumva ugasanga hariho nk'aba producer mudahuza aba director mudahuza kandi ari bo bagufashije gutuma ibintu byawe bigenda neza no kuvuga ubonye umuririmbyi ashoboye kuba yo kwigumura kuba promoter kandi ari bo promote indirimbo yiwe ico kintu cyashobora umuririmbyi kumusubiza hasi tugeze kuri 9 ikintu cy'icenda rero gishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma ni kwiyumva karenze kugara ugakora indirimbo abantu bakayikunda ugaca wumva ati jewe ndabarenze myansi nta muntu numwe ushobora kumbwira ikintu ngo ndacyumva ico kintu cyashobora gusubiza umuririmbyi inyuma imbere ko ndababwira ikintu c'icumi nagomba mbanze ndabasabe nimba utarakanda subscribe ukavugejeje ino video aha banzu kandi subscribe kugira untere intege hanyuma uzozobona nanje
mu biganiro bigiye bitandukanye nzoza ndabashitsaho. Ikintu c'icumi ari naco ca nyuma ni kutemvesita mu muziki, kudashiramo amafaranga mu muziki wawe. Ico kintu kirashobora gutuma umuntu asubira inyuma. Ni ukuvuga umuziki urakeneye umutahe, ni ukuvuga urakeneye kuzokorerwa audio nziza, video nziza na promotion. Ivyo bintu navyo n'umutahe. Ni ukuvuga hari umuririmbyi agenda yego akarekura amahera yiwe agakora audio nziza, akora na video nziza, ariko ugasanga muri promotion nta mahera ashizemo. Ibyo ni ikosa rikomeye cyane ubukoze, bigusaba ko investista amahera akwiye, haba muri audio, video ndetse na promotion kugira ngo bigere kure. Hama ndabashimiye wewe wabanye nanje muri iki kiganiro, nizere ko wumvise ibintu bishobora gutuma umuririmbyi asubira inyuma. Nawe tubwiye muri commentaire ibintu bibaza ko vyo byaratumye MELLANIN BOY asubira inyuma, cyangwa n'undi muririmbyi wese wobuzi yasubiye inyuma. Ntibibagire kugenda ugize subscribe. Ciao ciao, ndabakunda.